ingendo iby'abambara bagura amazu akora mu bintu byo kuyajya gusa atakintu kizana yandi mahera gwasa yari yabivuze investissement kuko ibyabije birimo bice bibiri harimo ico cyo kuyakoresha ingene bayakoresha hakaba n'ikindi cyo gushiraho imigambi yuzana yandi mahera babandi rero navuga ashiraho imigambi izana amahera ntashiraho imigambi izana amahera y'igihugu rero ico ni kibazo gihambaye cyane c'ingene ayo mafaranga ategurwa akaboneka agakoreshwa cubazwa cyane cyane leta n'abakenguza amateka bakariho baza baratanga inyishu nayo ivyigwa byinshi byarakozwe ari abagaje yabivuze imigambi myinshi irategurwa ariko ishigwa mu ngiro dutegezwa rero abarundi twese nitwovuga ngo abanavuze gusaba nuko abari hejuru bagiye imbere dutegezwa twebwe rero abarundi bose uhaguruka tugakurikirana amafaranga dutanga iyo aje izohinduka gute ko biboneka neza ko intwaro ya demokarasi inzira birabona ko ikwira zimangana bizoca bigenda gute icya kabiri biraboneka neza yuko abashinga amateka basigaye bashirwaho urukubu nuko ko adaserukira inyungu z'umunyagihugu nikuvuga ni azovuga za politiki hari akwiye gufatwa n'ingingo ya politiki nk'abashinga amateka ingene batorwa bagatorwa ukundi murakoze kumiza akanya nta kibazo nza kubaza kubera ko ibyo baheje kudushikiriza biratomoye kumvikana kandi kenshi iyo umuntu afite ikibazo arabona inyishu ngira komande rero kuri bimwe uwukuye inama akaba yarabogoye paseme yagarutse kugene ayo mafaranga azokoreshwa muri mwaka twatanguye ategurwa akamaro kayo aravuga na context ariko ategurwamo kandi bose babigarutse ko kabiri yagarutse ku maprincipe atari make hamwe n'ikibazo kijanye na instabilité wa fiscale instabilité juridique uwanyuma we yaciye n'umujya ku biharuro yerekanye birasigutse kumvikana nari kubaza rero umuntu ariko aserukira leta ariko yatumira leta nabo bari ngaha ko mwene izi raporo bazironka nk'uko byariko biravugwa raporo y'abandikirwa n'ishyirahamwe pasere cyangwa aya maraporo ava muri izo nzego zibafasha na cyane cyane ibije gushikirizwa muri kundiko twari kubabaza rero ko bazironka ikagera n'abashinga amateka niba bazironka tukabaza n'icyo bazikoresha ngabona ntabaserukira izo nzego bari ngaha nabo bazajya babarenganya kuko bariyongika rero nguko mwabivuze kandi bizwi ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha umwaka ku mwaka ni ibwirizwa ridasanzwe kuko nicyo bwirizwa ryonyine rimara umwaka nicyo bwirizwa ryonyine rimara umwaka mu gihe baba bazi ko rizomara umwaka ujya urarihindagura rero uko wiyumvira utaravye kumwe yabisigura utaravye ayandi mabwirizwa ayandi mategeko ahari byose bica bipfa iryo bwirizwa babivutse ririmo
inkomoko y'amafaranga leta ikoresha ava kandi hano hahambaye ava mu banyagihugu, ava mu makori, ava mu matagisi. N'utanga imfashanyo ayitanga yihaye abanyagihugu. Ntavuga ngo ndayaha umukuru w'igihugu, ndayaha umushikiranganji cyangwa ndayaha umushingamateka. Oya, iyo mfashanyo ayitanga ayihaye umunyagihugu. Nuko ko amahera ava mu banyagihugu yose ubagana cyana kwijana, kuko nite n'iryo ufatwa rizoriwa n'umunyagihugu biciye muri ya makori nyene. Sore ikintu gihambaye cyane. Uwo munyagihugu rero agatanga ya makori na ya mataxi, avuga ati nifuza yuko mu bya politiki bategura amatora uyategura neza bakatunganya neza nta kwegera induru. Nifuza yuko bajejwe ibibazo by'amahoro n'umutekano baronse uburyo bukwiye ku muntu wese yumva ko akingiwe. Nibyo umunyagihugu yifuza mu gutanga cy'amahera. Nifuza yuko amabarabara, amashure, ibitaro bitunganywa neza kugira ngo numve ko bimerewe neza. Nicyo bituma umunyagihugu atanga ayo mafaranga. Mugabo rero uca usanga nk'uko ibiharuro bimwe bitweretse cyangwa amakuru amwe adushikira, ugasanga wa munyagihugu ayatanze yipfuza ivyo, ariko bamwe bayakoresha nabo muri leta mu bashinga amateka cyangwa abandi bakoresha amahera nabo bafite izindi migambi yabo atari iyo. Aho kurangura bya bindi ku munyagihugu bakabirangura birabisha, byaterambere bakagirabisha. Nibyo biboneka muri ajya amafaranga yose batweretse ingene akoreshwa. Ikibazo burya kiraho nyene, ni ukuvuga imigambi umunyagihugu atangira amafaranga ndihuye n'imigambi bajya yakoresha nabo bafise. Ujya yakoresha bwatwo ndakeneye V8, ndakeneye kuba mfise konte muri banki hano mu Burundi cyangwa hanze irimo amahera akwiye, ni ya yandi nyene umunyagihugu yataha. Kandi iyo migambi ni ikiko burya ikibazo kiri ngaho. Bimwe twavuga byose rero mwe byavugwa ntibyigera birangurwa. Nico gituma burya ikibazo nyamukuru kuri ibi byo byitegurwa ryo mafaranga n'ingene yokoreshwa cubazwa cerekeye leta n'abashikiranganje, cerekeye abashinga amateka n'ayo maserivisi bamyadondagura abikurikirana. Leta kubera niyo itegura ubwa mbere iyo nteguro y'amafaranga, yategwa kwisunga rero bimwe byavugwa uburyo buba buhari n'ibyo abanyagihugu bipfuza, kandi niyishiraho za nzego zose zizoyakurikirana. Inama nshinga amateka, inama nkenguzamateka, yo Cour des comptes, ayo ma ministeri yamye avuga ni leta iyashiraho. Niyo rero yategerezwa kubazwa ayo mafaranga ingene akoreshwa. Abakabiri n'abashinga amateka n'abakenguza amateka, kuko bajejwe guserukira abanyagihugu kugira bakurikirane mu mafaranga batanze yaje. Abashinga amateka nabo rero yagiye agahemba nta kindi, abahejeje ndayakurikirana. Ibyo bibazo rero byose murumva ni ibibazo bizotorerwa inyishu za politiki, kuko nibyatorerwa inyishu biciye muri ibi twariko twumviriza ngaha ntibizoshoboka, ntibizokunda. Haterezwa gutorwa umuti w'inyishu za politiki. Icyambere wagize expose ya kabiri niba atari ya gatatu yavuze ati ibi turiko turavuga rero bikorwa bishoboka ahantu hari indwara ya demokarasi. None ko ngahiri kirazimana yadusubika izohinduka gute ko biboneka neza ko indwara ya demokarasi inzira birabona ko kirazimana bizoca bigenda gute? Icya kabiri biraboneka neza yuko abashinga amateka basigaye bashirwaho urukubu, nuko ko adaserukira inyungu z'umunyagihugu. Niko kuvuga ni azovuga za politiki, hari akwiye gufatwa nk'ingingo ya politiki nk'abashinga amateka ingene batorwa bagatorwa ukundi, ibintu by'amaliste yugaye bikavaho.
ibintu birimwo amahinyu menshi, hakaboneka umushinga amateka atowe azoserukira umunyagihugu koko agakurikirana aya mafaranga umunyagihugu yatanze yiyagenda ajaye akora iki. Nk'ubu araheze imyaka 30 ndenge birarenga nka 32, ayo mafaranga usanga ari amafaranga bita budget social, no kuvuga akora muri bya bindi by'imishahara gusa, ingendo by'abambara bagura amazu, akora mu bintu byo kuyajya gusa, atakintu kizana yari mahera gwasa yari yabivuze investissement, kuko ibyabije birimo bice bibiri, harimo ico cyo kuyakoresha ingene bayakoresha, hakaba n'ikindi cyo gushiraho imigambi yuzana yandi mahera. Babandi rero navuga ashiraho imigambi izana amahera ntashiraho imigambi izana amahera y'igihugu. Rero ico ni kibazo gihambaye cyane cy'ingene ayo mafaranga ategurwa akaboneka agakoreshwa, cubazwa cyane cyane leta n'abakenguza amateka bakariho baza baratanga inyishu. Nayo ivyigwa byinshi byarakozwe, ari abagaje yabivuze, imigambi myinshi irategurwa ariko ishigwa mu ngiro. Dutegezwa rero abarundi twese nitwovuga ngo abanavuze gusa bo nuko abari hejuru bagiye imbere, dutegezwa twebwe rero abarundi bose uhaguruka tugakurikirana amafaranga dutanga iyaje none nanayi waje ajani. Ntuze kuvuga ngo ndabashinga amateka gusa ngo umushikiranganje none ko yikuriye igice ciwe bahejeje, ahejeje bati yagiye aho nyene. Abarundi rero batetwa kuva hasi bagakurikirana amakori batozwa amwe ku nguvu bidaciye binyuranye n'amategeko, ajahe ayo makori, ego turayatanze ku nguvu, azojahe azokora iki? Agiye kubaka amazu y'abategetsi gusa, agiye guteza imbere abategetsi gusa. Icya kabiri nuko abanyagihugu bategerezwa kumva ko iyo nuko ngira avuga ngo batoye ngira ngo abarenganye, iyo harabashizweho bashinga amateka bategerezwa kuguruza bya biro umukuru w'igihugu yavuga mu ntara, bakaza bakababona bakababaza ingene bari kwarakurikirana ibi byose byariko biravugwa. Icyanyuma rero mbere y'uko murabandanya izi raporo muzahora zitanga muzihereza abashinga amateka, ariko mubandanye munigisha n'imigwi inyuranye, sinzi ingene bishikira abanyagihugu, sinzi ko abanyamigambwe tubishikiriza abanyagihugu kuko biba byavuzwe ngaha, ariko ko abanyamigambwe bashobora kuba bashitse ngaha mukazoza murabaha izo raporo kugira nabo bazigishe, bafashe babyigishe bimwe mwagishikirije abantu banyu, bikanabamenyesha amakuru baze barafasha mu kubishikiriza abanyagihugu babimenye. Ibiharuro berekanye bwa nyuma, ibiharuro byo muri Cour des comptes biteye ubwoba, kumva yuko ariho abacira abashinzwe amahera amwe ya leta bayakoresha ntibatange raporo. Gisho ni ikintu gihambaye kiri cyane, kumva yuko ari ahantu hatezwa kuva uburyo nko muri ibyo muri ayo mabuye y'agaciro, ugasanga nta n'ifaranga na rimwe ririmo, bikerekanwa abantu bikurikizwe. Birababaje ibyo bintu. Abanyagihugu rero bategetswe kuronka izi nyigisho nabo nyene biciye mu banyamigambwe cyane cyane, bigaca muri mwebwe amashirahamwe, bigaca mu bamenyesha amakuru. Burya niho abantu bazoguma biga buke buke bazogarukire izi nteguro ingene amafaranga atekanijwemo akoreshwa n'ibyo akoreshwa, n'ahandi ho abanyagihugu bazokwama baruhira ubusa ngo ariko baratanga amakuru n'amatagisi atakivamo.